nongere ndabahani ikaze mwebwe mwese mwatumbireje agacinge kuri 94 n'ibice 9 n'abari kubadukurikirana ikibiriraho kuri urubuga rwacu rwa Black Media kuri Facebook. Uyu ni umunyamakuru mu Kirundi naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umunsi mpuzamakungu wariwe guhimbaza igurirana ry'abantu ngo hano mu Burundi washitse hari abarundi bagizwe n'ibice 30 batagira aho barima, ivyo ngo bikaba bibangamira igisata c'ubutunzi. Muraza kuvyuma muri ano makuru. Umugwi utabara imbabare kuwa ruje mu Burundi ufatikanije niwo mu gihugu c'Ububirigi wahaye ibitanda 100 ikigo kijejwe kwegeranya amaraso sinetesi bikazofasha abatanga amaraso kwicara neza. Iyo abarundi bose bagira urudandazwa ngo bategerezwa kuba bakoresha utumashini nyabwonko dutanga udupapuro nyemeza biguzi, nabyo nyene muraza kubyumva muri ano makuru. Sentiani mubona nje ngiye kuyabashikiriza nayo Keve sindayihebura akaba ari kanafasha mu binga bw'ivyuma kaze mu idonito. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Kwigenekerezo rya 11 Mukakaro uko umwaka utashe Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igurirana ry'abantu. Uwo munsi washitse hani wacu mu Burundi, abarundi bagizwe n'ibice 30 batagira aho barima, ibiriko birabangamira igisata c'ubutunzi. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parisem. Faustin akabona ko leta yari ikwiye gufata ingingo zose zishoboka kugira igwize umwimbu gutyo dushobore gushika akumbona kazoza y'igihugu. Tega yompi Faustin Ndikumana. Mu Burundi rero umunsi ugeze harwa kwa rusansuma yerekanye ko abarundi muri rusangi yari hafi miliyoni 13 z'abantu bake uravye ubutaka bw'u Burundi, kuko hari ibice bimwe musanga abantu barenza abantu 1000 ku kilometero kare, kandi hitwa yuko ari mu misozi hagati mu gihugu. Byo rero by'ibirana ry'abantu usanga bibangamira cane ibijanye n'ubutunzi twa dufise kam. Uravye nk'isi ndimwe ingene igendera asubira inyuma, unyi hageza aho umuntu mu Burundi usanga afise musi y'igice c'hegitari amwaye nico kurima, ugaca usanga hari abarundi bashika hafi 30% badafise amasi barima kubera baguma bagwirirana. Ibijanye n'amashamba cimeza bigasubira inyuma, deforestation bigaca bituma indaguruka ry'ibihe bitagenda neza, umwimbu ugasubira inyuma mu vy'ibiribwa. Nico gituma usigaye ibiciro vyabaye ndanse, ugasanga gufungura nabi gisigara ikibazo, abana bafungura nabi bakiyongera n'abantu bafungura nabi. Ibijanye n'indero ugasanga amashuri, abana mu mashuri biga barenze bicaye hasi, intebe ntizikwire, agashomeri kakiyongera mu Rwanda, ugasanga ruko rurondera ingene ruja hanze. Ubukene bugaca bwiyongera muri rusange ko abarundi barenga hafi 70% usanga bari mu bukene. Ibijanye n'amagara y'abantu ugasanga ya service de santé zigera disubira inyuma, hanyuma ugaca usanga n'abantu bageze kwivuza batwarwa n'uburyo bwinshi bukabasubiza inyuma. Ivyerekeye ubutunzi ngene bwiyongera rero basanga cyane ni nka 2%, kandi umuvuduko wo kugirana y'abantu kiri 30 hafi 3%. Rero bikabangamira iby'ubutunzi. Urabona hageze aho rero n'ivyankenerwa byinshi nk'ivyo by'ibitoro kwiyunguruza byasubiye inyuma. Rero ugatusanga uwo munsi ugeze abarundi bari mu bibazo nyene byinshi, leta itegeza kwicarira. Tutire turavuga iby'agateye akazi nta muntu harabapfunyi ubusa, amabohero yuzuye abantu murengera. Leta yari kwiye kwikubita gashi ikamenya yuko ubuzima bw'abanyagihugu nyene babayeho ariyo mission ya mbere yayo, kugira hagira igihinduka mu mibereho yabo ya misi yose. Ingingo zigafatwa kugira umwimbu wiyongere, iyo mbona kazozivuga igatuma abantu bashobora kogora bakatera imbere. Abarundi bose bagira urudandazwa ngo bategerezwa kuba abakoresha utumashini nyabwonko dutanga udupapuro onyemeza biguzi ifagitire mu rw'igifaransa. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje w'ikigaga ca leta Nestor Ntawontuye aho yariko agendura ubuzu bw'idandarizo mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 10 Mukakaro, aho yugaye utuzu tutari duke. Agahamagarira abaguzi kugurira abantu bafise utwo tumashini
kuko uzofatanwa ibidandazwa adafise fagitire yaciye muri utwo tumashini azobigombora abakuye ko ibice 20 ivy'ivyo yaguze. Tega yompi Nestor naho ntuye. Kuri batanga bayiwabo kuko ubugura aba baramaze kuyatanga. Iyo rero yatanze nawe ukabatoza ntuyashikane mu kigobere urumva nawe ubaye musuma mu bandi. Ico gituma rero kiko tugiye kukibandanya kuko twabonye yuko hari ibibazo bitari bike. Mugabo kandi turashima yuko benshi bariko barihutira kwakira ubu mashine nyabwonko. Tuzi yuko abarundi bose bagira urudandazwa bose bategeza kuba bariko bakoresha ubu mashine nyabwonko utanga fagitire. Kuguza ibintu ntushobore gusaba ijya fagitire muri kaja kamashini umenye yuko ivyo bintu vyaho bizofatwa hanyuma ukabigombora dukuye ko ibice 20 vy'ivyo waguze. Aho tutadusaba abaguzi duti barya abantu badafise utumashini nibareke kubagurira baje kugurira abo bafise utumashini kugira nabo ntibaje muri ivyo bihano. Umugwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni warasohoye itangazo kuri uyu wa 10 Mukakaro umwaka wa 2025 ryerekeye ingene amatora y'abakenguza amateka ba musitanteri n'abagize ibiro by'amakomine atunganije. Iryo tangazo rikaba risomwa na François Bizimana umuvugizi w'umugwi seni. Tega yompi François Abizimana. Itora ry'abakenguza amateka rizoba kwigenekerezo rya 2023 Mukakaro umwaka w'2025. Iryo tora rizobera ku migwa mikuru y'intara uko ari zitanu hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100 agakoni gashinze 187 ryo kwigenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'2024 rirarikira abene gihugu gutora abashinga amateka abajenama komine abakenguza amateka abajenama b'imitumba canke amakartier hamwe n'abakuru b'imitumba canke amakartier hazokwisungwa kandi ingingo yafashwe n'umugwi seni. Iyo ngingo ikaba ari inomero ubusa 8 agakoni gashinze seni agakoni gashinze 2025 ryo kwigenekerezo rya 3 Mukakaro umwaka w'2025 itomora ibikenewe mu gutora abakenguza amateka hamwe n'ikirangamisi c'amatora y'uno mwaka w'2025. Uwufise uburenganzira bwo gutora azokwishikira habera itora yitorere wenyene ubwiwe canke atumumutorera hisunzwe amategeko. Itora ritangura isaha 12 z'igitondo rikarangira isaha 9 z'umuhingamo. Mugabo igihe bigaragaye ko abari bitezwe gutora bamaze gutora bose imbere yuko isaha 9 zigera ibikorwa vy'amatora bica bisozerwa. Hatorwa abakenguza amateka babiri ku ntara imwe batorwa n'umugwi ugizwe n'abagize inama mpanuza jambo zose z'iyo ntara bagatorwa mu moko atandukanye no kuvuga urutonde rw'abahutu nigo bisunga baje gutora uwo batoye bagashira mu isandugu yago urw'abatutsi bakagira uko nyene naho nyene bagaca bashira mu isandugu yarwo hanyuma hakabanza gutorwa uwo mu bwoko bumwe hagasubira uwo mu bundi bwoko. Itora ry'abagize ibiro vy'amakomine hamwe n'itorwa rya musitanteri rizoba kwigenekerezo rya 2024 Mukakaro umwaka w'2000. Umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora urararitse abajenama b'amakomine baherutse gutorwa uzoba bashitse ku migwa mikuru y'intara zabo kwigenekerezo rya 2023 Mukakaro umwaka w'2025 imbere y'isaha 12 z'igitondo bitorere abakenguza amateka abagize imigwi y'intara ijejwe amatora sepi n'abagize besi barahamagariwe guhagarikira ayo matora bazohe raporo seni kugira ngo hazoce hakorwa ibindi byose bikurikira bitegekanijwe n'amategeko. Tubandanirize amakuru twabateguriye mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Abarongoye amatonorero y'ikawa ngo bategereza gukoresha ubuhinga bwa none kandi babwirizwa kuba bafise intonde z'abarimyi b'ikawa kugira ihemba rya mbere ritegekanijwe vuba arishobore kugenda neza. Bivugwa n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kiganiro n'amenyesha makuru cyo kuri uyu wa 10 Mukakaro Igitega.
Prosperidodeko aramutswa ubwo bushikiranganji asaba abarimyi kuja kuraba ko bari ku ntonde z'abazohembwa akibutsa kandi ko uzoba atiyandikishije ku buhinga bwa none atazohembwa. Tega yompi Prosperidodeko. Abakozi rero barongoye amatonorero barasabwe yuko bateza gukoresha ubuhinga bwa none. Ajya amatablete yakoreshejwe muri rusansuma niyo twakoresheje kugira ngo dushire ubuhinga bwa none ku matonorero. No kuvuga yuko dufashanije na BSD kya kigo cyo mu biro by'umukuru w'igihugu barashizeho ubwo buhinga gushika naho ku matonorero hose hari tablete. Byumvikana yuko itonero ryose barifise urutonde rw'abarimyi bari muri rya tablete kuko tuca tubibona. Muri ico gihe rero nico kimwe nabone higwa ku makonti ariko rasha no gukoresha n'amatelefone kuko ubuhinga bwa none ubu bwaragwiriye tukavuga tuti nta muntu numwe afise itonorero zo kwemera ibiharuro byiwe mu gihe bitazoba byaciye muri ubwo buhinga kuko barumvise yuko abazokoresha amatablete barabigishije ubu barashitse mu mitumba baca bafata ibiharuro byose babishira mu mashini no mu guhemba rero tuzokoresha ibiharuro n'intonde zivuye muri izo mashini nico gituma rero ibiharuro n'intonde byamanitswe aho se ku matonorero baca dusaba rero yuko abene gihugu bashoye ikawa boza kuraba yuko kuri izo ntonde bari kugira ngo nitwatangura guhemba ko tuzohemba vuba tuze dusange atawe basimye cerekeye rero igiciro munabizi yuko kukawa caradugijwe carahaswe mbere no kugwizwa na kabiri murazi yuko ubu igiciro twagishize kuri ku 2800 ku ikawa ihishiye neza imwe twita serize A n'igihumbi n'amajana kuri serize B tuboneho rero no guhamagarira abarimyi bikawa bose bashoye ikawa ko boca banyara gasanga ko twabivuze bakaraba izo ntonde kuko ihemba riregereje kandi tuzohemba abazoba baciye muri ubwo buhinga bwa none ariko rero ihemba rya mbere tuzotangura guhemba ku bantu bose bashoye gushika kwigenekerezo rya 31 rusama uyu mwaka turimo tuboneho rero kwibutsa abarimyi b'ikawa bataratanga ibyo basabwe ko bonyarutsa kugira bahembwe bakurikije ubwo buhinga tumvikana yuko abatazoba bakuriye muri ubwo buhinga bwa none bazohemba nico gituma rero duse kubibutsa yuko umuntu wese azi yuko arico yasabwe umwidondoro yuko ateza kubitanga uwo akaba yari Prosperidodeko aramutswa ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi tubiramate dusozera amakuru yacu mu gisata acamagara y'abantu Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Ibitanda ijana bizofasha batanga amaraso kuyatanga bicaye neza nivyo umuryango ujejwe gutabara imbabare Croix Rouge mu Burundi ufatikanije na Croix Rouge yo mu Bubirigi wahaye ikigo kijeje kwegeranya amaraso Senetesi kuri uyu wa 10 Mukakaro. Muganga Felicien Nzotungwa nayo arongoye ico kigo avuga ko ivyo bikoresho bizofasha no mu gihe umuntu ahejeje gutanga amaraso agize ibizunguzungu agahamagarira abene gihugu kwitabira igikorwa ace gutanga amaraso kuko ngo biri nakamara tega yompi Felicien Nzotungwa nayo ni ibikoresho bizotuma uriko aratanga amaraso atunganirizwa yicaye uko tuvyipfuza mu buryo bwo gutanga amaraso kandi bizodufasha igihe yoba agize ingorane akagira ibizunguzungu bizotworohera kuca tumufasha atarinze kuva kuri iyo ntebe hari abayita igitanda ni igikorwa c'ubuntu umuntu atifasha kandi atovuga ngo jewe ubwanje no kitegurira kuko agifashwa n'abandi nico gituma duhamagarira umwene gihugu wese kwitabira ico gikorwa cyo gutanga amaraso uyatanga bimugira akamaro kubera yuko biramuha kumenya koko ubuzima bwiwe mu kumenya umugwi w'amaraso wiwe kandi bikanamuha nuko yoshobora gufasha igihe biba bikenewe birafasha kandi ko uyatanze amenya ko atagwaye umugera wa sida umugera w'igitigu c'ubwoko B umugera w'igitigu c'ubwoko C canke yoba ingwara y'isofisi iyo bishitse naho uyatanze tugasanga aragwaye izo ngwara turatumufasha tukamuha impanuro tukamurungika mu bitaro bisanzwe bifasha umuntu wese abarwaye kugira
kugira amagara yiwe ashishikare amera neza. Igikorwa rero cyo gutanga amaraso ndakigereranya n'umunonotsi yama ariko arinonora, umubiri wiwe uratinda ukamenyera ico gikorwa ukama unonotse. Uduce tw'umubiri twiwe dusanzwe duhingura bimwe mu bigize amaraso twama twiteguye kugira dusubirize ivyo bigize amaraso buri mwanya mwahejeje kuyatanga. Utanze amaraso igihe bishitse akarwara agakenegwa guterwa amaraso, araheza akariha ibikoresho bimwe bimwe bijanye n'akarya gasaho dushiramwo amaraso, bijanye n'akarya karingoti gakura amaraso muri karya gasaho kayajana mu mubiri w'umuntu. Ivyo rero turaheza tukamusubiza amafaranga aba yarakoresheje mu kuriha ivyo bikoresho ku bitaro. Igihe abakeneye rwa rupapuro batanga kwa muganga ruvuga umwidondoro w'uko amagara y'umuntu ameze neza, akeneye gusaba akazi, akeneye gutembera mu bihugu babisaba, turaheza tukarumuha taco tumusavye. Ni kuri ino nkuru ivugwa mu magara y'abantu duce dusozera ko amakuru twe twabateguriye, ariko kuba yafatiye hagati mu nkundire ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Umunsi mpuzamakungu wahariwe guhimbaza igwirirana ry'abantu ngo washitse hano mu Burundi. Hari abarundi bagizwe n'ibice 30 batagira aho barima, abikaba biriko bibangamira igisata cy'ubutunzi. Mwabyumvise muri ano makuru. Umuryango utabara imbabare mu Burundi kuwahuje ufatikanije n'uwo mu gihugu c'Ububirigi wahaye ibitanijana ikigo kijejwe kwegeranya amaraso sinetesi bizofasha abatanga amaraso kwicana neza. Abarundi bose bagira urudandazwa ngo bategerezwa kuba bakoresha utumashini nyabwonko dutanga utupapuro nyemezabiguzi navyo nyene mwavyumvise muri ano makuru. Nayo abarongoye amatonorero y'ikawa ngo bategerezwa gukoresha ubuhinga bwa none, kandi ngo babwirizwa kuba bafise intonde z'abarimyi b'ikawa kugira ihemba rya mbere ritegekanijwe vuba rishobore kugenda neza, ndetse n'abarimyi bakibutswa kuja kuraba ko bari ku ntonde z'abazohembwa. Shimire rero mwage mwese mwari muduteza abiri. Shimire Kevesi Ndayihebura yari karamfasha kugira ngo amajwi abashikire ameze neza. Shimire Obe Arubakazi yari karamfasha kugira ngo amasanamu asohoka ameze neza. Cynthia nimubona reko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye naho butaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.